Oro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro tubahe ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye ayo nayo tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Leta y'u Burundi yashikirije umugambi wo gukingira isi ndimwa mu nama yahuje ibihugu vya Afrika hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yabishikirije kuri uyu w'Imana aganutse. Bamwe mu banyagihugu barangurira imirimo yabo hagati mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bigoye kwitegurira imisi mikuru irangiza umwaka, basigura ko ibintu vyazimbye batazohimbaza nko mu myaka iheze. Muraza kubikurikira mu mpera z'aya makuru kazi. Kaze mwidonido ryano makuru. Leta y'u Burundi yashikirije umugambi wo gukingira isi ndimwa mu nama yahuje ibihugu vya Afrika hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika. Haganutse avuye muri iyo nama kuri uyu w'Imana, umukuru w'igihugu yasavye abagwizatunga ko boshigikirwa bakaronswa amafaranga angana n'imiliyoni 450 mu madolari y'abanyamerika kugira bashinge amahinguriro y'ivyimbugwa mu gihugu. Yamenyesheje kandi ko ibanki y'isi yasavye ko hashigwaho intwaro ibereye hamwe no kugwanya igiturire. Hariho umugambi turiko turakorera hamwe bawutanguye bagira amakomine makeyi mu Burundi, ariko ubu twagwiza umugambi w'igihugu cyose kugira dushoboye gukingira iyi si yacu ivu ntiritujane turibona, ndetse dushoboye gutera n'ibiti. Uwo mugambi ukabusahiriza nawo nyene mu bikorwa vy'iterambere. Banki Mondiale rero twaravuganye yuko tugiye kubandanya dukorana, ariko hariho ikibazo tuguma turiko turigira hamwe, ni kibazo caka kajagari bari barateye mu bijanye n'ibijanye n'amahera mva makungu. Mwazi yuko hari harabaye imenga dufise amasoko abiri mu gihugu cacu. Rero murazi ko twamaze kwifatira ingingo ku rwego rw'igihugu yuko dusubiza ibintu mu buryo. Mugabo kugira usubiza ibintu mu buryo utegereza kuba ufise ayandi mikoro, nico gituma twaciye tuvuga ingene twoshobora guteza imbere gusubira guhinyanyura neza ibijanye no kuvunja iyo soko y'amahera mva makungu. Tuvuye ngaho twaciye tubonana na FMI naco nyene ikigega kiraba ibijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga. Murumva rero aho niho bikomeye cyane, kuko na banki y'isi yose ivuga iti nimwandaye mukora mutwereke ingene mwabitunganije kugira ngo muri uwo mugambi duce tumenya aho duterera. Rero nabo twayaze neza, nagize n'Imana asanga uwuyitwara umufasoni ayitwara ava mu gihugu cagize ibibazo nk'ivyo Burundi bwagize, hanyuma aravuga ati ntimugire ubwoba muzobivamwo, igikuru n'ishaka. Ni ukugerageza rero mugakora intwari ibereye, kuko ico no muri Banki Mondiale nico badusaba. Nta gihugu cibiturire bashobora kujamwo, nta gihugu gisesagura ituga y'igihugu bashobora kwemera guterera. Rero bakavuga bati ni mu bitumbereze neza tubandanye dukora. Haba nari nabasavye yuko nko mu kwezi kwa mbere kotangura twatanguye gushira mu nzira uwo mugambi, nabo bacavuga bati nibavako nimukore dukorane kugira ngo dutangure. Ivyo rero bica bijana n'ikindi kigega giha imitahe abagwizatunga, giha ingurane abagwizatunga bikorera ivyabo. Ico kigega naco rero bobo baragiranye n'inama muri iyo huriro ry'abagwizatunga muri Amerika n'abarundi. Nico kigega cari caje. Ico kigega rero tukaba twaragisavye yuko bofasha abagwizatunga b'iwacu kugira ngo batangure nabo kuduga. Mbere igihe twahura na Banki Mondiale, kubera ico kigega gikorana na Banki Mondiale, twabasavye ko bofasha kubagwizatunga bacu bakabaha nk'amahera ashika imiliyoni 450 kugira bashobore gukora amahinguriro, abarimye bimbuye baronke aho bashorera. Kuko mu mugambi twe dufise dushaka yuko abene gihugu bakora bakagwiza umwimbu muga bafise aho bashorera. Dushaka rero dushobore
gushiraho isoko umuntu wese ico yimbuye akironkera isoko kugira bikunde nuko abagwiza tunga b'abarundi baba barosa amahera yo kugura ibikoresho kugira bagira amahinguriro manini ashobora yuko abene gihugu bose ivyo bafise bashobora kuronka ivyo bafungura bakongera karonka naho bashorera ivy'iwabo. Turabandanya nano makuru ubuhinga bwa none bugiye gukoreshwa mu itangwa ry'amasoko y'ibikorwa vya leta ngo buzotuma itangwa ry'amasoko riba mu muco. Ibi nibishikirizwa na Jean-Claude Nduwimana umuyobozi mukuru w'urwego rujeje gucungera amasoko ya leta. Mu ntambamyi zihanze ubwo rwego ashikiriza harimwo ukubura uburyo bukwiye hamwe n'abakozi ibituma badakorera mu gihugu cyose. Namwe ushobora kuja mu Burundi ukabutogara ku musozi connection canke rezo ikajamo. No kuvuga rero twaravyize neza turabona ko tuzobishobora kandi nta ngorane ya connection canke yuko imihori bashikira izo Burundi. Amasoko y'u Burundi mu mahera leta ikoresha ari hagati y'ibice 40 kwijana na 50. Byumvikana yuko leta amahera yayo menshi y'amasoko menshi aja mu vy'amasoko no kuvuga amasoko no kuvuga iki nibyo kogwa ry'imigambi ya leta mu kugira rero leta ibiteza imbere no kuvuga icyo ashobora gukora yoshobora kuraba utunenge tw'amategeko aho tutameze neza ikadusubiramo ndetse tukaba twarasabwe kugira icyo duterereye kugira itegeko rihari ry'amasoko ibe yo subirwamo kugira rijane nibe tugezemo. Nitwovuga neza gahombo leta imaze kuronka amasoko mugabo ni kanini navyo bikava kuki biva yuko hariho amasoko menshi nkuko mubizi ayo twaronse imfashanyo z'abadufasha nk'ayo masoko muri muravuga aba ataciye mu minwe y'amasoko ya leta dusanzwe dukurikirana kuko haba hariho amasezerano y'ingana amasoko agenda iyo habaye imfashanyo rero ariko biva yuko hatashizweho neza gukurikirana amasoko birashobora kuva yuko abantu bajejwe gukurikirana amasoko abo bita les fonctionnaires dirigeants ugasanga ni ibabaye hafi kugira babikurikirane ugasanga mbere habaye ngo nibiturire kuvuga birumvikana yuko leta yoyo yahombeye ariko nico bituma turiko tuja mu buryo bwa none kugira turabe yuko twashobora gukosora ibitageze neza. Turabandanya nano makuru inzoga ziza mu kibanza ca gatatu zitera mu bitera impfu ziba hakiri kare. Ibi nivyashikirijwe na muganga Ines Nshimirimana akorera mu mugambi w'igihugu ujejwe kugwanya indwara ngendanwa zitandukira akavuga ko hari ingaruka zibonekeza vuba nko kutabona neza akaba yabivugiye mu nama y'urunani bapa gwiyemeje igikorwa cyo gusaba leta gushiraho itegeko rigenga ibijanye n'inzoga akaba yasavye abantu kwigerera mu kunywa. Twaravye munangamarara ukuntu inzoga ziri mu kibanza ca gatatu mu gutera impfu hakiri kare hamwe no kurabira hamwe ukuntu mu Burundi abakiri bato bazihebeye kandi batangwa kuzinywa hakiri kare zimwe zihawe n'abavyeyi izindi agakuku hamaca turabira hamwe ingaruka mbi rero ku magara y'umuntu. Hariho ibimenyetso biboneka vuba ivyo navyo ari kubona nabi kudasha gutambuka neza. Muri rusangi ingaruka mbi ziza hacigiye kirekire umuntu anywa inzoga z'umurengera hari izo ngwara ngendanwa kandi zitandukira nk'ingwara y'igisukari nk'ingwara y'ivumbuka y'umurindi w'amaraso ingwara za kanseri ntitwokwibagira n'ingwara zo mu mutwe. Turavye ukuntu inzoga zikora ku magara y'abantu no himiriza abantu bari hejuru y'imyaka 18 kunywa bigerera bakareka kuza baranywa bakarenza. Abana bari munsi y'imyaka 18 ntibemerewe kunywa inzoga. Abavyeyi bonsa no baterakamo yuko bohagarika kunywa izo nzoga kwa inzoga baba banyoye zigenda kujya nyene mu maberebere gaca baziha abana babo ibihimba byabo bitarakomera. Abahinga babinosoye bakoranye na OMS baragerageje kuraba babona yuko
k'umugabo kugira tuvuge yuko atarengeje ko yonywa uturahuri 3 twanyumba 10 ku munsi imisi 5 mu ndwi hama gacagira imisi 2 yo kuruhurira igitiku ku mugore n'uturahuri 2. Dusozera ano makuru bamwe mu banyagihugu bakorera imirimo yabo hagati mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko kwitegurira imisi mikuru irangiza umyaka bitoroshe mu gihe hasigaye imisi mike ngwibe abo banyagihugu basigura ko ibintu bizimvye batazohimbaza nkuko vyahora bikorwa mu myaka iheze. Dukurikire bamwe muri bo. Kubijanye n'ivyo kwitegura by'ibijanye n'ivy'imisi mikuru ndabibona nk'ibisanzwe kuko ubuzima bw'ubu urabona ko bwagoranye ibintu birazimbye uronderero ntabwo bwaranse ni ukuvuga umunsi mukuru niwagera ico nzoba ndose naho nzoronka inusu y'uduharage n'ikiro c'ibiharage nzoshima nk'indongozi kuko nibo bavyeyi batwese bahari orabo kabisa kuko abantu turaremvye nk'umuntu ari mu bana 3 4 5 kugira aronke ico bafungurira n'ingorane birakomeye gose kiro c'ibiharage ibiharage vyiza ni 3 n'amajana 4 n'amajana 5 bacumbwira rero mu kuzoronka yandi mafaranga yo gushiraho kugira uronke impozo ukwiza umuryango ni ngorane kabisa ico kibazo kirakomeye nk'indongozi bidufashamo sinovuga ko uburyo budahari umuntu wese akoro uko avyumva kandi abantu ntibanganye uburyo hari abaronka n'abandi babura natwege umunsi mukuru wa Noel na Bonane twiteguriye neza kubera umwaka iyo utashe uwundi ukarangira ugahera turi bazima ukuri turanezerwa kandi turahimbawe bo nta kanoti kakihari ndagaragaza nka jewe ndandaza nkazana nyene ivoka mugabo uko nabara ndandaza kera ubu siko bimeze namahera ndona iyi minsi mikuru ingene bimeze nzogerageza ubwo nzafise bwose ndabukoresha abana bamererwa neza bari umunsi mukuru tiwabana mbuze naho bazaba babibona cyamara nyine ibiciro yuko bobikabanura kubera urabona abantu dufise abana benshi usanga bitukuye nka rasiyo ufise nk'umutahe w'ibihumbi 10 canke 5 ujya kugira rasiyo n'abana bane biragoye. Amakuru yateguriye rero hano niho aciye agarukira reka nshimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya eka mbere no kuyatosora ibindi biganiro birabandanya.